bacamo mu DJ akubita ariri akora DJ hasubira muri rindi atasubira Davis Morales arakora mu nyuma hasubira hitmaker wa Peace of Mind. He's the Almighty. N'indirimbo ya Angel G akubwira ngo the Almighty n'indirimbo nko afite indirimbo gusa kuri YouTube ariko akora recording nka navuga yuko indirimbo yakorewe ama challenge menshi, indirimbo yavugijwe abantu benshi abivange nikoze kubera yuko umvise vibe indirimbo ifise ukumva ngene yanditse rovyo ko mwana akiri muto cigama isegonda ngiza segonde by the way kandi ari ryamba ja muri studio n'indirimbo navuga yuko gushikino saha ifise n'ama views menshi kuri YouTube bivanye no waririmbye ubwo hari gihe umaririmba indirimbo gasanga hari igihumbi shikanye ariko yo wewe abikintu kiza kiritwara kivodo Ebana Biggie kabisa ngaho onye ntunabeshe warashaka ko naswe kumuwaza mbega none strategy yakoresheje niye kuko uravye ego camo cyawe aracari muto mugabo ugacuraba hariho n'abagrand bakuru abantu bidashoboka yuko indirimbo yabo yijana nkuko iyo ndirimbo yijanye none cyambaza iski ibyo bintu biva je ndibaza bigenda gute impamvu ya mbere uko afise umukuzine we nawe yandonde by the bari muri Alemanya yamesha makuru twa Greta niwe novuga yuko amufashe kurunda amesha makuru bituma indirimbo igenda mu ko afise connection nyinshi cyane yana connection irafasha ubwa mbere indirimbo iraryoshe ugakabikora kwa Twig on the beat na afise connection yongera mukuzi afise connection bituma indirimbo isanza ruko nyine Ebana Biggie jendavye kabisa je ndiko ndakurikira gake ndavye ingene rero iyo ndirimbo ashiye kwitwara waneza yuko ari indirimbo rero ifise wanashaka ifise uburyohe runaka ifise uburyohe bwayo Ebana je no muhanura ni habo nasubire hakiri kare kuko birakenewe neza cyane birakenewe Kivodo dusimbe muri Trapish concert ni kuri World Beach ni ku munsi we hari ngaho kabisa harahanyene nanahandi Trapish concert ku munsi wa gatandatu abone ko yabereye kuri World Beach none ibereye nashitse igihe cy'isaha z'ijoro n'inusu gatoyi hamaze kurimba muririmbyi umwe nawe sungeri KJ Skin Flow abone mu Kayanza asoza mu bamwija by the Wishkino Sunday Trapish concert rero yagaruriwe cyangwa irongowe na Ish Kevin abona yuko bayishabwa ngo mu Burundi ko so munundi ku majambo yivugiye gusa rabaye mu gihugu cy'u Burundi imyaka 6 yavuze ngo yabaye mu bwiza ari umekanisye yaramubwiza ngo apusha amabangi yivugiye kuri stage sinzi ko atagize ubwatsi bava bamfata tubapusha banki kandi ntibitemeye murabizi oya mugabo Biggie urumva ajya bacamuza ati wazikura he yaca herekana oya urumva ico gihe hari muri kahise Biggie umuntu arahinduka ne banki yaze umva rero apisha abantu ireta yanga kweli oya Biggie kumbure imvuga yakoresheje yari yumvuga kuvuga ngo jewe kera rwose yigina natuye hajya mu bwiza rwose yavuga ikinyarwanda vuga ikirundi oya yavuga ikirundi nawe nyene kuko arazi ikirundi imyaka 3 y'imyeshuri mu bwiwe cyo erega Biggie reka ndakimuvugire kuko n'umunyarwanda naje ikinyarwanda numva neza gose rero ndakizi ndarakivuga urumva sasa jewe nkore ngerageje gukurikirana histoire nkuko uri kurayimbwira Biggie reka ndabivuge gutya ico gihe gose ryewe naratuye ahangaha ugize baranze yavye n'amazina y'abantu bamuzi urumva ariko ico gihe utibagiwe ko nari mfite akazi nyene nakora nk'umumekanisiye umukanishi ariko none buhundi gose narafatanya yavuze narapushi narapusha gupusha kwiba ngera ko kwitse bwanje Biggie ntatari Ariyo ni Trapish kose ko yabwiye rirongowe na Ish Kevin n'abanyarwanda bari ngafi 35 baje mu giteramo ca Trapish hari abaje baririmbye n'abaje bataririmbye byashigikiwe n'abaririmbye Trapish n'umugwa mu Rwanda ubone ko urongo na Ish Kevin mu nande gatatu bagiye bawucamwo baririmba imidiho ya rap novuga mu gice ca trap canke hanini trap deja mo Trapish trap rero ni novuga yuko ababiri bashite mu gihugu cy'u Burundi ku munsi wa kane abona baje bose n'imiduga barakivodora baje n'imodoka baje n'imiduga bose baherekanye bose abona yuko bashite mu munsi wa kane byasese ko bagira press conference mu munsi wa kane byashobotse ivanye bari barushe
kuza gatanu bacagira press conference kwa gatatu aca bigiteramo rero tizatanguye gute vyagenze gute guma Samitse Black FM Shiba Kalonji na Natasha la namba la bomba gira ngo wango rero igihe cy'isaha 2:10 niho novuga batije batakuvuza kiri kare igihe cy'isaha 2:10 ni muri ivyo mbere yaduga kuri stage aho ni KJ Skin Flow nyari kuri list baririmba nyari no kuri affiche yagiye gushapotinga gusara pe abagenzi biwe abona yuko Jansa zeka aririmba anashaka yavuye kuri stage hurira ariko inyuma ya KJ Skin Flow ni yaririmba ko abarimvyi barafite umwanya munini imbere yabo bacishamo mu DJ akubita ariri akora DJ hasubira umuririmbyi atasubira Davis Morales arakora mu nyuma hasubira hitmaker wa Peace of Mind nandi gatatu bagiye babanda baririmba inyuma ni kuvuga yuko ico gitaramo cabandanyije gushika igihe cy'isaha 10:30 zo mu gitondo umva ko mwanya muremure ukabana kwa mwaririmbyi benshi MC yari MC Machat hamwe n'umu MC Lucky kuva muri Transit Line mu gihugu cy'u Rwanda asasa akora kandi isamirizi y'igihugu cy'u Rwanda televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda Lucky mu MC mu bitaramo byinshi bwitazwe mu gihugu cy'u Rwanda buryo bitaramo byinshi byo mu Rwanda Afrika 80% ni Lucky wari mu MC wacu rero icyo gitaramo rero nejo kuza gatandatu by the way Lucky ni mu MC wacu cyo na Machat ibintu byo nabonye byabaye ni byinshi kivodo ndashaka kuvuga nti abaririmbye mwana babwiye hararimbye Bface on the floor kwende gubarundi hararimbye Kingorongoro hararimbye Dramatic hararimbye Bface on the floor Dramatic Fabilove hararimbye Davis Morales hararimbye Big Cobra hararimbye KJ Skin Flow n'abandi gatandukanye kundi ruhande rwo mu Rwanda wo ni benshi cyane so nabaheza bo bari baje ari benshi baje gikosi bari barimvye bose akiri bana kivolo cyadutangaje twese ko bari ngaho onye abarimvye barundi bugi barifashe neza okay atifashe neza ku ruhande rwahe ngira gusigurire ayanda avuga ati twagiye gupusha ariko bari ku munsi waje by the office tushaka dufise aba invite Kevin na Bushari ushakuza ngamwe muri the star system atagihindutse of course atagizo zatugwe na ngamwe the star system Kevin na Bushari hamwe na Papa Changwe batubwiye byishaka kinabonye barakivodo hari itandukano ry'umuziki cy'abari baririmbyi baje ujya munsi b'u Burundi narivye mu Rwanda ati cyari cyahe abarivye mu Rwanda mene kuri wacu dabo abarivye biwacu narivye mbere bisonera nico nabonye cyambere nta bindi bagiye kuri stage yabo rero nta noyo bose bari bameze neza nta ndero bataye nta kibari on top baborewe abarivye mu Rwanda nabo ico nabonye baje tugiye kubemeza oho nuko babikoze kuko uravye performance y'abandi by'abanyarwanda no mu Burundi nituje ngango mvuga ngo bamwe ndavuga ivyandi ngo ndavuga ibi gusa oya niko balance ngene vyagenze abari Barundi bagize performance nziza ariko abanyarwanda kandi badusumbije ako nako nakahebigi kuko ndaza kukiuza ko maze mbere kwaza kugira icindero nyene bitwaye kuri stage okay twebwe ari Barundi ntamwe yagiye kuri stage yaborewe ntamwe yagiye kuri stage yanyo inzoga bose bagiye neza abona yuko bose banashaka arimbye neza arimbisha abafana babo neza nta kibazo kimwe cyabaye nta butandiro ntaki ariko banivyo bo mu Rwanda kuva kwamusha kuwa nyuma nta numwe yagiye kuri stage avata tukaye no mu sound man nta numwe yagiye kuri stage avata amenye microphone atayiteye hasi nta numwe yagiye kuri stage avata shasha amazi mu bintu ingene wabibonye bakoze bose baje babaye bahiye umuntu so Bushari we vyatsinije uko risohoka yaravuga bikangije kagakya mu kanwa ino mwizosi na microphone vyanka aduze bigasaba ko microphone namufasha kuduza kugira avuge yanze gufite microphone sana n'ama micro n'ama buffle kugira uvuge ubwira umuntu ari nkaje imbere nkaje nk'imetero dufate nka 5 canke 10 hafi umva bivanye niki n'ijwi ryagiye kwera kumwe inzoga nyinshi sinivyo banyeje fata inzoga basi ndikuvuga yuko ugegeje kuraba ivyo bariko barakora mentality zabo ivyo bavuga bari backstage ko twaturi kumwe nabo twarayaga twarahuje nabo benshi babanzi benshi twatuze nabo twarasanzwe tuvugana ku mapere kwa message bigiye bitandukanye uravye ngene ivyo bavuga bose warabona yuko baje kwemeza ari ivyo Barundi nta kica kibazanye bari baje kuko jabana numvise na story abanivyo baje bava mu Rwanda bisha baje gusupportinga Trapish baje gusupport Kevin musa nta buryo bahawe bavuze ati twe tuge nk'igikosi tuye gukora igiteramo kujya kwa Barundi bose adutinya tubereke ko dukaze ico kintu gituma rero bose baza kwidroga imbere kuja kuri stage kujya kuri stage bahaguruka mengo n'imiriro none Biggie tukiri ngaho nyene gatoyi ubwo ntubona yuko je ndakunda kwivugira ku mugaragaro
tuvuze ngo umuziki uri mu Burundi ntibaze baravyanga bene wacu mu Rwanda ndakunda kubabwira ukuri nubwo batavyumva ariko umuziki uri hano mu Burundi hajye kandi kindi kintu kwiye kumenya mu Burundi nabwigiye ukihari cyo maze ku kivodo jera ko tuvugisha ukuri kugira ngo abantu batahuri bingene bimeze izo ngo tuvuge ngo ivyacu gusa ni vyiza cyane twafite tubarusha twafite ivyo baturusha ariko none bigi muri kino giteramo nyine cabaye kuri Road Beach none we ntavyo wabonye yuko abarimbye abarundi bafite discipline bisoneye niyo shaka ndakwereke bakunda bavuga ngo umuziki wacu gusa ariko ukunda kumbabaza kuvuga ngo umuziki wacu utera imbere ngo kugira ngo umuziki wacu nk'abantu batagira indero ngo batize ahabwo nagira ndabibonye ahubwo ko ejo twebwe ndabisubiye ko twiga ngo dufise indero ijana kwita pare ntuze yenye 30 canke ijana kwijana ahubwo ari ivyo bacu bose iyo bari bubahwe baduze umva aho bari bubahwe kuko nabibonye ivyo nabonye bo ku ruhande rw'abandi aho ngiye kuba umuririmbyi no gutindera ahubwo ngira birajanye oyaye ntibijanye bigi igituma bitajanye umuririmbyi nakazi ni izina ry'akazi kujyanye bigi urumenyesha makuru kujya Saidi V na Ivi ari mu cameraman monteur sivyo kujya Kivodo dumenyesha makuru sawa n'umuririmbyi nakazi ariko jewe nkundire nsubize gatoyi amaso yanjye nkuko ari kurabimbye n'ubwenge vuga ati hajya ngo iyo ugiye kurwana n'umuntu ukamwishiramo kugiye kumwononera wewe akoresha inguvu nk'izi wafise nibambaga imbaga sivyo afite magara make ariko ufite ibigufu byinshi ni uza kuhavunikira wewe afise kundi izi system abikora urumva wewe uriko wiruka n'umuntu atari ko arakwirukako niyo ngora ibyo byabaye ku munsi weje nje byabaye rero kuri muso gatandatu hagati y'abarapero mu Rwanda n'abarapero mu Burundi urumva bisiguye yuko abarapero mu Rwanda baje baziko noneho rero ni Bifesi noneho rero ni Fabio Kamirigado noneho ni Kingorongoro gusa mu ngabo baje afite n'ubwoba ndagishika ko naco nyene nakuvuga yuko rero Kivodo ndakwishikeza bavuze yuko ico muziki wacu twabusha byinshi nayo naki watusha business yo muziki bro batusha business yo muziki ndakora karore nka Lucky ari kuri stage akagira bakora hamagana umva ku ruhande rw'umuntu dufise MC Machade ku ruhande rw'umuntu dufise MC Lucky asaba menye uca ku MC mu Rwanda sazi giravuga amajambo kuvuga ati no muri je kuririmba n'umwami muga twebwe tugeze ku ruhande rw'iwacu babona yuko nyene urabona kumengo Machade nyene yamizwe kimya bivuga yuko reka ndakubwira hano hamwe bigi hano hamwe onye hari kibazo ndakunda kuvuga ni aba MC bacu nabo nyene bazi barategura uravyumva bigi no kuvuga ujya Lucky yarasanzwe ametriza aba artiste babo sivyo arabametriza no muri ivyo wasanga afite indirimbo imwe yaje kuririmba kuri stage yo mu Rwanda wasanga arakakubwira akubwira ivyo byose akamuptapa yagize ibi jaravuze sinari nk'uyu mobile kwe tucanye muri background n'aba muri backstage n'ababesha bagiye batandukanye ugasanga nko muri ivyo tutazi mugara kegeze kumuvuga ikaramuvuga uvuga ati umuntu aje no muri ivyo umwe nyene afite indirimbo imwe canke n'uyundi muragiye kuvuga bivuga yuko babiri baje biteguwe bati twe tugiye gukubita abarundi bwesa bwadoke rero ico kintu cyo gukora uko cyo gituma baririmba baranyoye baririmbana inzigo bose bavuga inzigo ngenda cyo kwanda barengese bavuga inzigo afarimba inguvu nyinshi urumva bari motive bararenza harageze gasimba no mu bantu bakaza kwira mu bantu abantu bakagumuka bati ibintu kabisa ni baje bateguye tunyetse abana Kivodo tutera tuduga kuto kintu ariko ikintu naburya nabonye cyantangaje burya tuvyeme cyo tuvyanke ababiri si umuziki wo mu Rwanda warinjiye iwacu ati gute ndakikubwira Kivodo jewe cyo nabonye hari muri ivyo ngo peace of mind iga secondaire warashamvuge bose wanyalise yani ivyo baje aho twabura vyatunamaze yo gusontazi ariko vyumve abantu bari kuri World Beach bose bazi indirimbo zajaje bose bakwambusha kuwanyuma twavuze ati ibintu bibaho amipro araje bwati bigi abantu nyene vyasiriye burya twebwe turabajura cyane turabaheye wasanga abantu muri zo utazi muga bazi indirimbo yiwe from 0 to 10 canke from A to Z ukiva n'ibintu byagenze gute nuvuga ko babiri barinje mu bantu gushika yaho ebana abarundi badukoma acho kandi cyakabiri cyo cyambo baje cyagiye kimbaza gose abarivye barundi agiye kuri stage ntibigeze basupportinga
muga hinjiye umunyarwanda ngo yari umuntu nyine asanzwe arakoma indwame ngo hinjiye umwami nuko umva umwe nyine wanciye aho nyene bo bita ko nciye aho bo abantu bakwiti bakoma induru ukamengo ni umwami Bifesi ageze gavuga ati ngo manje ujya umva hageze igenye vyanga ko vyanse nyene uzi n'amahita afise Bifesi n'ibiki bigatandukana ndimo madame ya Dramati umengo ntaniyo bariko bara umengo ntibayiti naho conze yaje abantu mwari hagataze madame reka rero je gatoyi imbere ko tuva kuri no nkuru je nivugira ati wanka uvyemera wewe muri kano kanya wiyunze natwe muri Black FM je muri the star system ushake uvyanke cyangwa ushaka uvyemere hariho umunsi umuzovyemera ati bizogenda gute ku munsi wafashe urugi ukagenda gutembera nko muri Tanzania cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Buganda cyangwa handi hantu uzocubona yuko umuziki wacu ufite agaciro kubera iki kubera ko uno munsi wanka kubashabikira kubera yuko mugenda nashaka uno munsi wanka kuvuga ngo turakomeye kubera yuko ubona iyo ugiye muri Zagera Plaza iyo ugiye hajya hirya gatoyi muri Zara Pirogue uruwo muhurirayo ariko siku tumoya uzovuga uti kabisa abartiste bacu twege barakomeye jere ndakunda kwivuga ku mugaragaro uvuga ati muvukanyi ndakwereke nkuno munsi igitera mu cyare kibaye sivyo ariko to turavuga ingene discipline yagiye irakorwa mu Rwanda ariko urumva neza yuko hari ikintu bakidusumba iyo fan base none mwebwe muri hehe irigazamuka ni muvyuke muve muri amatiro iki cyo naboye cyambere bababira kwisha social media cyane niyo mpamvu batwinjiyemo cyane bugira ngo natunye gukora social media kuko biri kose bana kivodo handi mbo twe tuvuza yama radio yose ngaha ntituvuye mu Rwanda gusa twe n'ibindi bihugu amaradio abavuza indirimbo zanzi nabaye habahari ziyo si social media rero babarinzi barundi bakanguke bariko bokwesha social media n'abafana bigi je sinogita sinogita kuba artiste bacu ariko kino kibazo kiraba buri murundi wese afite umutima hera kuba artiste kudashaka kuba karorero ntaba artiste ngahacu mafise Instagram kirakora neza ntaba artiste 10 ngaha dufise ama platform agwisha imiziki bo 10 ngaha basivuga 200 bagosha bafise imbuga zirazi imiziki ku za Spotify Amazon zagiza n'izindi oya barahari n'abazifise umuntu hari nico kwazimarira muri kino gihe barahari bigi muri kino gihe barahari kandi na benshi kivodo okay ni benshi ariko jewe ndacari hahandi nye sindavayo 200 wewe bigi ziri ngaho ziguma zikora kumwanya ku mwanya oya bigi ntabahari bigi jewe ndacari hahandi nye sindavako we nubwo umenga ushaka kubatinyishiriza no kubahishirira ariko reka genda bivuge tu abakunzi umuziki w'Uburundi hari bamwe muri twebwe tuvyonona tubikora nabi none wewe wosigurira gute bigi uri umuntu mukuru hanyuma ukabura amafaranga 300 muri telefone yiwawe kugira uje gustreaming kugira uje kumviriza izo ndirimbo z'abana none ushaka kumbwira yuko Bifesi adakwiye Spotify Kingorongoro ntayafise Fabulous ntayafise barazifise ariko abo bakuze umuziki nabo nyene ntibari active ndahubwiye Kingorongoro ngenda gusigura Kingorongoro ntayafise Fabulous ntayafise iyo ni kosa rikomeye cyane ndabikubwira rero bimenye iyo ni kosa Fabulous kuri YouTube urabe kuri YouTube ba Fabulous batandatu hariho Fabulous Vacation Boy Fabulous gusa Fabulous LOVE Fabulous inani rock house record ibaze nka nibirebe mu kurangiza kivodo nibirebe ni byishani tutavuga bikebe ariko mu kurangiza cyake cyo giteramo na kivodo ni giteramo na yuko nabwiye usanga byabaye mu bya mbere ni ikintu cyokeke byo kunywa inzoga cyane kandi cyo nabonye ababiri bafise fan base bwo cyo Burundi Ish Kevin yarakoze igiteramo kuburyo na mikrofone zihera ijigira muherana atakuririmba gukoresha ma geste gusa ko minduru aragakoma induru carimwe isho yerekanye yasubiza Bruce Melody ndende kubwiye abantu bose babibonye sinzi ko trap zitandukanye na R&B ngira kuko zifite vibe ukuntu ariko show yerekanye Bruce Melody inyuma yiwe cyane kandi abafana berekanye ko akunda Ish Kevin benshi sana wanashaka Bruce Melody ahubwo Ish Kevin amapeti yo mwisite yo marigara Bruce Melody wa VIP niyo mpamvu bashaka kwatandukanye sina handi hoho Ish Kevin yakoze bikomeye cyane arabaye ikirucu no vuga cyama surprise papa Chiangwe yazuye kuri stage na Oleg urwego n'indirimbo yabo baririmbanye mu gihugu cy'u Rwanda murabizi yuko bafite indirimbo papa Chiangwe na Oleg indirimbo
niyo ndirimbo na yamwakirije ntiyari kuri list barimba Oleg ariko yagiye kuri avuga ati twagira umutoyi wacu umuvukanye muganzi wacu kuri stage abantu bakomye induru cyane birakomeye ariko indi vibe indi yari ikomeje gusumiza vibe zose novuga Amen kiri kuri mu star kivodo ariko giye kiri kwa Muleke indirimbo yabo yarampaye Kivumu King na nyene yarare abarimvyi baje bashigikiye baje barekeje Trapish baje barekeje abarimvyi baje mu Rwanda Kivumu King yarari n'abandi barimvyi baje bataririmbye mo Kivumu King yage stage Kivumu King niwe yakiriye Ish Kevin kuri stage na Kiriko bro uze kubona ama image cyangwa ama video urabe stage show yari imeze Kiriko akili Kivumu yaje kwisahamagara Kiriko barakubise show barinze indirimbo imwe yabo yenyine gusa yarampaye abantu barakomye induru abantu barasara baragumuka indirimbo kirikatse kuririmba indirimbo kwa muntu kuri ndi hera abantu bose bayizi nabwo azige indirimbo ni hit apana ga hit indirimbo ni hit niyo kwa bacu bakira Ish Kevin rero Kiriko niki cyatangaje abantu benshi Kiriko yambaye umupira ijezi y'u Rwanda yanditseko Kiriko Kivumbi King no yambaye ijezi y'u Burundi yanditseko Kivumbi King ni bwabo umwe nyine bashatse kwerekana yes wewe wibaze nyine bari bambaye barakavye majezi uva je nuko kwambaye idrapo y'u Rwanda nkashakiza giwanje inyuma wowe nako cyambaye idrapo y'u Burundi ukashakiza giwawe inyuma wowe uva mu Rwanda nje va mu Burundi izo mpuzo bazambaye munsi wose barahabonetse n'amafoto menshi bari no muri hotel bariko rabifoto yabanyene cyubahiro kuri babiri nyene cyubahiro Everest ndayishimiye cyo kubina nyene cyubahiro Paul Kagame abana yuko baramukanije bari kuri ekran bakora baraba Kiriko na Kivumu nawe bakora baraba ikana background ifoto nza cyane ubona yuko byari biteza cyane ugejeje kuraba ngiko supportingana ni support comment avuga ati cyo tugukira gufashanya umuziki w'Uburundi n'u Rwanda tushire hamwe nivyo novuga ko byaranze igisho giteramo kandi kiyaje no kwabwiye nuko igitamo cyahagaritswe kitashe guhera cyose cyahagaritswe kumva uko z'umwanya cyavugije umwanya muremure gushya saa 10 z'ijoro apolisi baragiye bavuga ati ushamwa mufise ariko bagushikiye hose mugarukize ngaho ariko bagakije ngaho igiteramo novuga ko cyagisa nk'igwa kirangire bigi kumurumwe neza yuko rero byari ibintu bikomeye cyane ariko dusekane je nivugira ati discipline buri gihe mu kazi ikawe kamisi yose niko kazo nico kizotuma nashaka rero witwa umukozi mpuzamahanga nshobora kuba professionnel mu gihe udafise discipline mu kazi jamais kuri byo rero sura kandi shimine cyane vyimba mutima rero nko bigi yagera avuga ati abari b'abarundi baravyerekanye nanje vuga erega hajya ngo uhisha ingeso ziwe akundwa na benshi